reka rero tubashimire kandi tubasuhuze mwese muteze amatwi cyangwa se mukurikiye igitangazamakuru cyacu. Kuri uyu munsi ntabwo twabahisha, twabazaniye umutumirwa. Ni umutumirwa wubatse izina, ni umutumirwa ufite ibigwi bitandukanye agiye kutubwira mu kanya. Reka rero dutangire atwibwira amazina ye ndetse anatubwire byinshi kuri kariyeri. Nitwa Nicole Irakoze, nkaba ndi umurundikazi, yize umuziki niko navuga. Ego nize imyaka 3 umuziki mu Buganda, nkaba mfise n'impamyabushobozi niko bavuga degree muri economy, ariko yo nayironkeye i Burundi. Hama mu Buganda nigiye imyaka 3 ngirira novuga nti amahirwe yo kushobora kugira amashuri 2 en parallèle. Rimwe nakurikiranye ivyerekeye ijwi gusa, iryo naryo ryari ishuri ryo mu Bwongereza. Ego I mean ABRSM niyo nakoze grade 8. Hama nongera ndakora na indi shuri ryitwa African Institute of Music, ariho naho nyene naronse diploma novuga ni nk'iya humanité générale, nka kujya nko muri hano mu vyita high school usanga mufise wiga imibare, wiga history, wiga iki, the same no mu muziki ugasanga baduha ibintu bitandukanye, gitari, piano, violon. Ofete hose waragenda ukagira nka idée générale niko novuga kuki instrument cyose, and then no kugira no gusoma amanota, kuyandika, kwigisha ibintu nk'ivyo. Ugarutse cyane ku bintu bya kariyeri y'umuziki, ariko cyane cyane mu mashuri. Umuntu yakibaza, umuziki wawe watangiriye mu mashuri kubera ko wawize ukagenda ubona impamyabumenyi zitandukanye, cyangwa se ni ibintu watangiye ukiri muto? Ego ni ibintu natanguye nkiri muto kubera kandi abivuge byose. Jewe mba muri famille catholique y'abantu basenga. Umuvyeyi wanje yari maître de chant mu isengero, no kuvuga maître de chant w'abandi baririmbisha. Haba ngira umutoya rero yarantwara nabo tuvukana, hanyuma dukura nyene turi muri yo novuga nti muri yo environnement nyene yo kuririmba, adutwara tukaririmba mu repetition mu isengero, tukicara iruhande y'abaririmbyi. Hama jere ndabikunda cyane, na papa aranabimfashamwo bimwe nyene yarazaranyigisha. Hama ariko ni bya bindi nyene wumva nyene narumva umenga no bikora nka profession niko novuga nk'akazi, ariko ukamubizi murabizi yuko umuntu akora umuziki atari ububiri ko biratera imbere. Kera ntibabifata nk'ibintu by'agaciro, babona ko ari ibintu by'umuntu akora ariko byananiwe mu ishuri, yabuze icyo akora. Tu vois amatitre nyene bahereza abantu baririmba. Hama kuri je rero narumva umenga no umuntu ashobora kubikora ari muzima, afise ubwenge, kandi akabikora nk'umwuga, ntabikore nk'ibintu bya pastime nyene. Hama ndabikunda gutyo honye, ariko urumva dasaba abavyeyi ko badekura ngo ushobore kwiga. Mpejeje high school, ariko nta shuri ry'umuziki ryari Burundi. Hama ikindi naco barambwira ati nta exemple turabona y'umuririmbyi yobabeshejweho navyo niki, donc genda ubanze ukore université, ni waheza uzohita mu cyo ushaka. Niko byagenze rero. Niko byagenze. Uvuzemo n'umubyeyi, umuntu ukurikiye ashobora kwibaza, umubyeyi ko uvuze yuko yagufashije muri uhe buryo? Ese nawe ni umuhanzi? Niba ari umuhanzi azwi mu biki? Nibyo, papa sinzi ko ari novuga ko ari umuhanzi, yaravuze inanga y'ikirundi, inanga y'ikirundi. Yego. Hanyuma kongera akabashora ari maître de chant, aririmbisha no kuvuga ishobora kuririmbisha, ushoboye gusoma amanota niki, no kuvuga hajya n'indirimbo ya composer nyene zo muri église niko navuga. Yego. Hama nanje urumva ico yamfashamwo cari
nkuko mfasha nyene avuga ati izo ndirimbo zawe ni vyiza ko wozandika nuko ariko igihe yabimbwira ivyo bintu keshi sinabitahura kwera ni vya bintu twavuga ibi biraruhisha ibi n'amaklasike nivyo batamanye nivyo abantu nyene banka bamwebwe twebwe dukeneye indirimbo zitanditswe turafise melody turakompoza sinabona akamaro kavyo nagiye kukabona ariko baze gushikaya ariko bimwe nari ndabizi mbwa bitari cane nk'ivyo nize mu Buganda. Urumva ni ibintu bitandukanye inzira wanyuze muri kugenda widusangiza ariko se noneho niki muri kariyeri yawe uvuga ngo umaze kugeraho ni mbese muri rusange mu buhanzi bwawe niki umaze kunguka cyangwa se niki gikomeye wakoze mu buhanzi bwawe? Icambere n'ubumenyi. Icambere numva n'ubumenyi kubera ko nabonye yuko muri ubwo bumenyi nzoshobora novuga nti kuba wa muntu nari nifuje kuba. Nukuvuga iyo ufise ubumenyi ukagira agapapuro ufise security ahantu hamwe uvuga uti sinzogira akagirire. Ushobora kuba ufise ijwi ryiza ukompoza uvuza neza ukiri muto. Ariko umaze gukura nka kujya tora tubibona y'abastar bamaze gukura niki hari ababivamwe hari abibagiranwa ariko iyo ufise ubwo bumenyi waravyigiye ntibibagiranwa canke ngugira akagirira ushobora kubandanya bikora ariko ntubikore nk'umuntu aja guperforminga kuri stage ariko ukabikora nk'umuntu afasha abandi akocinga abandi kugira bagere ku kintu gikomeye kubera ubuzi ivyo ukora ego nico numva gikomeye no banara sindaheza urugendo racari rurerure ariko muri duke mfise ndabinezererewe hama navuga kindi naco maze gushika ko novuga kubona nshobora gukocinga nk'umuntu canke nshobora nko kwigisha nk'umuntu akambwira ati wamfashije canke nahinduye canke biriko biraza canke sinzi ni nko kubona wigishije umunyeshuri akaronka amanota meza ku muntu umwigisha araryoherwa. Yego aruwakumva ufite ibintu bibiri urimo kuvuga uravuga ko uri umunyamuziki ushobora kukora ariko noneho nanone umuntu akibaza ari ukukora ari kugaragara mu buhanzi ukaba umuhanzi ari no kwigisha niki mu byukuri wumva we kikunyuze cyane? Cane kwigisha cane kwigisha ego kwigisha biraryoshe kwigisha umenya inzira zitandukanye zo gufasha umuntu kwigisha uhamenyera byinshi cyane hari byinshi ishobora kumenya iyo ndiko ndigisha umuntu ntari nsanzwe nzi kwigisha biraryoshe kuririmba navyo nyene biraryoshe ukaba umustar abantu bakakumenya biraryoshe bugabo sinzi abantu bose bashaka kuba abastar abantu bose bashaka kugira ego ariko iyo ubikoze ufise n'agapapuro biraryoshe genre style ntubibagiranwa canke ntugera ahantu ngo ube stuck kuko ubuguma muri en activity kuko urabona ibintu biraduga bikamanuka uyu munsi ushobora kuririmba ukagira tourner ukagira iki bigahera akazi kagasa nk'agahagaze ariko iyo ufise ikindi gukora ku ruhande ni sawa hama ikindi naco novuga ni kindyohera muri ivyo bintu kandi nanamenye ntarinzi igihe naja mu vyerekeye muziki nuko ntarinzi yuko guha agaciro akaranga sinzi ko mu byitanga akaranga identité yes identité mugabo akaranga plus muri traditionnel c'est ibijyanye n'umuco exactement sinabiha agaciro nabona plus cyane kumenya n'ivy'amanota kumenya kuvuza guitar piano kuzoba nyene umuntu w'umuklasiko aririmba hejuru amanuka wawo biryoshe ariko sinovuga ngo sinaha agaciro ariko sinabona importance yavyo kuko turabibona tubivukiramwo tuvuka tubona abantu batamba ikinyarwanda ikirundi ingoma donc ntitwigera tubibona ko ari ibintu special au fait ibintu novuga nti bishobora kudushikana ahantu kure cyane gusumba ivyo bindi igihe niga muri ayo mashuri yo mu Buganda niho bakunda kutubwira
abigisha bahati twe turabigisha ama norme générale, turabigisha gusoma umuziki, turabigisha kuwandika, turabigisha piano, turabigisha gitara. Ariko ikintu conyene mufise mushobora kutwigisha mwebwe ni nakaranga kiwanyu, c'est votre culture. Nituzi ingoma, nituzi inanga, iyo instrument ntayo tuzi. Ariko iyo piano canke gitara ni instrument traditionnel de quelque part yindi pays runaka tutaramenya. Canke tu vois, aho umwana avuka avuza gitara, aho umwana avuka avuza piano, iyo muntu nso nivyo hari abana bari talented muga ntizigera usumvye umwana vraiment yakivukiyeko. Ariko nk'umwana yavutse hari ya ruguru avuza inanga, umuzungu ntazigera musumvya parce inanga ni iwabo genre arayiza arazi kuyimanipira, ni umuzungu inanga ntayazi, tu vois. Donc natwe turafise ico dushobora kwigisha amahanga canke dushobora kwigisha abazungu. Ego numva ko naho nyene vyo ari ibintu biryoshe nyene, natwe dufise inanga iba internationale, muduri ikembe byose umaze kubimenya. Donc ni wacu turabifise. Hanyuma ubwo mu buhanzi bwawe ni ukwita cyane ku bijyanye n'akaranga, ibijyanye n'umuco no ibindi oya, iyo ni aspect imwe mu bindi byinshi cyane bihari. Bon nije ndiko ndakubwira aho ni kimwe kwerekana ico dufise twebwe abanyafrika tukacerekana ku bandi. Ikindi naco kufata ivyo bintu dufise tukabimania avec novuga ni na modernisme ihari nga sinzi ko bon nka kujya dora tubona novuga guti niba inanga ishobora kujana na guitar basse, ni mbega inanga ivugirizwa muri quelle gamme, ko je nizi ibintu vy'umuziki, mbega two kwandika nka kujya abandi bandika igitabo ushaka kwiga guitar, mbega hari igitabo cyo kwiga inanga canke ni level 1 nka kujya hari level 1 yo kwiga guitar, ni level 1 yo kwiga drum ingoma, apana drama batterie, tu vois. Donc style nyene ndi muri plus kumenyekanisha ivyacu au niveau international, niko novuga ni mu nyandiko muri langage nabo abazungu bashobora kudutahuramo no kutwumva. Yabo ko hari ibintu vyinshi, hari gutamba intambo zacu. Ndavyibuka ndiko ndakora ikizamini mu Buganda ciyo ABRSM, hazo uwo muzungu avuye mu Bwongereza, tukarimba nk'indirimbo nka zine classical. And then maze kuririmba izo ndirimbo classical hategezwa ko bamwo indirimbo imwe traditionnelle yiwanyu, ukayitangira explication ukanatamba. Nukuri umuzungu yaratukura karyoherwa ko yarabonye ikindi kintu gishasha atamenyereye, ofati yararaba nka signification wamuhaye ko bijanye n'ivyo uri kuri interpreta, niko ukabona nyene ko atangaye aryohewe. Donc natwe turafise ivyo dutanga, ndi muri plus cyane muri ivyo, niho ngitangura ndacaraba ivyo byose nanje sinzi kubivuza ubwanje, ariko ibyo nyene nagiye kwigira kuririmba tunuze de base nayo kubwiye tushatu piano, guitar, violin, ndagerageza hose by'umwanda fise unité. Uravuga nk'umutekinisiye w'umunyamuziki, no kuvuga umuhanga wawize ukora umeze gute, ariko hari n'abandi bantu bakuzi mu buhanzi kurusha batanazi ko iby'umuziki ubiziho. Ese wowe ibi bintu by'umuziki kuwuririmba watubwiye ko nabyo ubikunda, umaze kugaragara mu bihe bihangano, hari indirimbo umaze gukora, hari izo wafatanyije n'abandi yakwamamaje cyane cyangwa yatumye umenyekana niyihe? Ego hariyo izo bagenda nje barantumiramwo nk'umuririmbyi asanzwe, iyi ndirimbo yitwa Mane dukunda, sinzi ko muyizi ngo Mane dukunda vyahebuje. Ego ujya mukobwa yambaye impuzu yera ni jewe tangura kuririmba, hama hari n'indi yatwaje Imana yacu. Hanyuma muzi wanje nazo ndafise izo nakoze kera nkiri Burundi, ndiko ndagerageza kuzishira kuri YouTube channel yanje, nza ndashaho izishoye kuboneka ko sinazishoye kuzigira navuga nti nka clip video.
hama ikindi ndi muri chorale yitwa Chœur International, hariho ibiteramo bahora bagira twara dukorera kuri Saint Paul, ariko ubu hari ahandi dukorera sindahazi neza ndahashitse hama naho nyene narabonetse mu ndirimbo zitandukanye zi classique, mushatse murashaka kuja kuri YouTube mukazibona, mugize Chœur International mukabona indirimbo nagenda ririmbamwo. Izanje personnellement nababwiye ni za kera cyane ntaratangura no kuja ku ishuri, ariko nazo nyene ngira ndazishire kuri yo YouTube channel yanje. Hari n'indi ndiko ndakora, bon narayikoze gusa ntiraja ahabona, yitwa Umunezero. Hakaba hari n'indi album nayo nyene yarangiye gukora vuba, tuzobatumira mudufashe kugira promotion y'indirimbo za kera zo muri Ecclesia i Burundi. Yego, hari izo abandi bahanze ujye usubiramo, wenda umuntu abigusabye ndirimbira aka karirimbo, hari izo ujye usubiramo bisanzwe mbese kwishimisha? Ni ukuvuga hari indirimbo z'abandi bahanzi wenda nk'uko ahariho hose ku isi, nk'ivyo z'ama classique tugira nizo ba compositeur ba Mozart bande nizabandi urumva. Noneho reba indirimbo imwe ushobora kuturirimbira wenda abantu kugira ngo bashobore kumva koko uyu muntu turi kumwe ni umuhanzi koko. muri izo z'ama classique cyane iyi kunogera urahitamo iyo ushaka. Ayaya, okay, reka niyumvire. Okay. Time to say goodbye. Pious economai. Vera sovasato con te. Adesso si vivrò con te. Partirò. Sono me per male che io lo so. No, no, esisto no più. It's time to say goodbye. Wow. Nukuri kw'Imana urabishoboye kandi urumva ko ijwi rimeze neza cyane. Thank you. Rakoze. Indirimbo yitwa gute? Ita Conte Partiro. Ni Italiano, is time to say goodbye. Ni ibintu nyene bijanye n'umuntu avuga nyene ko yahuye n'umukunzi wiwe, hanyuma aseze ivyo bihugu byose yatembereyemo atari kumwe n'umukunzi wiwe, bagiye gutangura ubuzima bushasha. Hanyuma urumva iyo ndirimbo irashimishije, ariko hari abantu bakubonye muri Imana idukunda nabo nkeka ko bafite inyota, wabivuze yuko wayiririmbyemo wayigaragayemo iyo ndirimbo, kandi iyo ndirimbo irazwi cyane mu Rwanda mu bihe bya kera ndetse n'uyu munsi. hari umuntu uvuga ati koko ni Nicole wayiririmbyemo. Reka twumve niba ari Nicole. Ndayiririmba? Ririmbaho gake kare agatangira. Okay. Mane dukunda byahebuje, shimigwe bitangazo dukorera mana. Bravo, bravo. Nari ngiye gukomeza ariko nibuka ko ijwi ryanjye ndamutse ndirimbye bashobora kuntera amabuye. Dukomeze ikiganiro cyacu, twakomeje kwibanda cyane ku muziki, ariko nanone Nicole, hari abantu benshi bifuza kumenya Nicole, uko ugaragara ku isura, uko umeze, bashaka kukumenyaho byinshi. Nicole yakuriye hehe, yaje kugera mu Rwanda gute, aho handi mu Bugande ho yarari kwiga, mbese tuhe amateka yawe muri make. Nicole yavukiye i Burundi, mu Ngagara, Bujumbura,
hama ndiga ndaheza gushika muri 2015 2015 hama Nicole kora yakunda umuziki aja kuwushaka niko novuga kuwurondera mu Buganda. Ndiga iyo myaka 3 hama ndaheza maze guheza niko kuca nzangaha mu Rwanda kurondera akazi nuko uri nta ku mpamvu z'akazi pese. Yego. Nicole avuga indimi zingana? Nicole avuga indimi imwe zibiri ndavuga n'ikinyarwanda. Nta kibazo. Okay. Nicole azi indimi zingahe? Zitatu basi. Kiswahili sinovuga ngo ndakizi cyane kubera Kiswahili ndacumva kuvuga indimi zitatu no kuvuga Kirundi, Gifaransa, Icongereza. Ikinyarwanda cyo ego ndacumva ndanakivuga iyo tuvuga Ikirundi baranyumva neza nubwo ntagira prononciation nziza y'Ikinyarwanda. Reka tujye no mu bindi bisanzwe. Nicole hanze y'umuziki yaba akunda n'ibijyanye n'imikino? Kera byagenze gute kugira ngo imikino yiveho? Nagiye kwifokalizinga, nagiye kuguma mu kintu kimwe nico niyenteresa ko cyane, nico ndabamwo, nico mbyukiramwo, ibindi byo ku ruhande ntabyo nuvamo. None nta na ka sport ukora? Ntegeza kuyikora, nushaka kurimba classic utagira sport. Iyo uri gukora sport ukora iyi? Ndagira jogging, kwiruka, gusimba umugozi, ama abdominal, stretching body, ibintu nk'ibyo nyene. Ubu ngubu Nicole yasuye nk'umuntu n'iki yamwakiriza? Akunda iki? Kurya iki? Kunywa iki? Nkunda amazi, nkunda jus byo kunywa, hama ibyo kurya ubugari. Ntabwo soza ku bintu ukunda ntakubajije wowe iyo wambaye neza wumva uba wambaye gute? Ikanzu. Nta modeli? Modeli no kuvuga uko ikoze ntabwo bisaba. Kanzi nyegereye bien sûr, kanzi rekuye gera nko ku mavi canke ndende. Yego. Tugaruke gato ku muziki. Ubu Nicole umuntu amukeneye yamukura hehe? Nicole afise nimero ziwe nkoresha, navuga kuri WhatsApp, mfise Instagram, mfise YouTube channel, hose ushobora kunyandikira ukandonka, Facebook hose. Instagram ni Nicole Irakoze, ze nta ijako. Hama na Facebook nico kimwe ni Irakoze Nicole. YouTube channel nayo nyene ni Irakoze Nicole. Hama nimero ni 078 1 6 2 8 6 5. Icyo kibazo reka nkijyane n'ibijyanye no wenda n'umuntu wagukenera kumuririmbira, ibyo bintu birashoboka? Ego ariko si nkunze kubikora. Ubikoreye byagenze gute? Ari nko mu muryango cyane mugenzi wanje yagize nk'ubukwe iki akansaba ati ndirimbira, ariko ntabyo nkunda. Uramwishyuza? Oya. Ubwo no kuvuga ni inshuti zawe gusa nta wundi muntu wagukenera? Bon, ego birashika bakampropoza n'amahera ariko sinkunze kubikora cyane. Ndavyemera ko mabari nka obligation canke ari nk'umuntu aba yagusabye ati ndifuza ko urubanza rwanje ruryoha rumera neza, bien sûr arategeza kuriha. Ego sinobikorera ku buntu ariko
watubwiye ku bintu bijyanye n'amashuri, ishuri watangije rimeze gute? Ritubwireho, tubwire mu by'ukuri abanyeshuri baraza, ufite ishuri wigishirizamo cyangwa? Je nta shuri mfise nigishirizamo. Ishuri mfise nigishirizamo niryo kuri YouTube. Niryo kuri YouTube. Sino imbere yaho na nigisha mu mashuri atandukanye, nagenda nka kuryo ugenda kwigisha mu ishuri bisanzwe mu mashuri atandukanye. Ibyo kugira ishuri ntacyo mfise pe no wambeshe. Umuntu yifuza turakorana online canke agakurikira amasomo mpora ntanga kuri YouTube channel yanje. Urumva kari no bontu kuko biri online. Urumva umuntu aciye ubwenge vraiment yoca afatira. Je rero ngana ku musozo w'ikibazo nari ngiye kukubaza, urambwira ubu ngubu intumbero yawe, watubwiye aho wakanyuze, ibyo wagiye ukora, ubu noneho ni iki cyuriho ushaka gukora ukumva kuri satisfait nuramuka ukigeze? Icambere shoboye gushika kuri yo ntambwe nababwiye yo guteza imbere ako karanga ama instrument yacu traditionnel cane no mu kwenteresa ugwaruka bakabona yuko atari ibintu byo gufata novuga ni minenegwe, sinzi ko kivugika yego, aba ari kintu novuga ni bumva bari fier, bumva banezererewe, bumva bafise novuga sinuvuga no kivuga banezererewe, hama no kwerekana ubwiza bwacu hagati icambere hagati yacu kugira tugikunde, hanyuma icya kabiri tukashobora no kuvyereka ayo makungu canke abo bazungu bifuza kumenya. Hama ikindi naco ndifuza kuba umuntu nyene professionnel, ni rêve yanje, ni ndoto yanje kuba umwigisha professionnel no kuba navuga gute umuririmbyi professionnel. Yego. Ibyo bintu ukora ubihuza gute no gushakamo akaryo no kuvuga ibijyanye n'intuze n'ibijyanye ni imibereho? Okay, ego kwa nababwiye ndigisha oya hari gendo nk'abantu bashaka amakuru individuel, ego bakankontakta, hari abo dukorana online, hari aho bishika umwe akaza akanasanga mu rugo, gasi kenshi dukorera online. Ego canke umuntu akambwira ati muze munyigishiriza abana mu rugo iwanje, je akaba yije ni deplace nkabasanga mu rugo. Yego. Nicole yaba afite boyfriend? Cyo kibazo kirazira ko takivuga. Naco bishura kezi gisimbuke. Aha. Wari kutubwira ko wagerageje kureba isano iri hagati y'umuziki w'u Rwanda n'u Burundi, warabitangiye kugeza ubu ngubu ubona bimeze gute hagati y'u Rwanda n'u Burundi kuri gakondo yabo? Ego ahanini umengo birashaka gusa no birasusa cyane, ugiye kuraba kunanga no kunanga y'ikirundi n'ikinyarwanda ukungene zikoze ni kumwe, ariko kumwe hari utuntu tumwe bidasa. Ugiye kuraba nk'imirya y'ikirundi n'imirya y'ikinyarwanda ntibisa, ko bayivuza ntibisa, ariko byose byitwa inanga. Hanyuma uburyo novuga ni ibiheba bivugirizamo, inanga y'ikirundi ntibayivuza ku murango, bayivuza ku mugoroba, inanga y'ikinyarwanda bayivuza hose, twebwe barongorera ngaha baravuga. Biraryoshe cyane, ushaka kwibaza ke geranda découvrir nyene tuntu tumwe mbona ukungene dufitaniye isano rikomeye cyane. Kunanga narabibonye bo bisa nkuko nabisoje, ubungeze ku ngoma vuba turaja ku ngoma tumenya amakuru y'ingoma ko zimeze, nico zisigura mu Rwanda, uko zimeze i Burundi nico bisigura i Burundi, nyene tugende en parallèle gutya kebuke. Yego. Ariko ingoma z'i Burundi bona harimo uburyo zifite umwihariko, watubwiraho gakeya ku bijyanye n'ingoma z'i Burundi niba warakurikiye? Ariko ku ngoma y'u Burundi oya sindatangura ariko ejo niho nzotangura ibiganiro byavyo, mbaza abasanzwe babizi. Bikeya nzi nuko ingoma y'u Burundi bayivugiriza umwami, bakayivugiriza abantu b'abakuru cyane. Ingoma ndayizi ko yabaho kugira batange message,
barayivuza abantu bakaza kumva novuga nk'itangazo. Ingoma ni ikintu gikomeye kuri histoire y'u Burundi. Nivyo bikeya nzi ariko byinshi nzogenda ndabimenya buke buke. Yego. Ave Maria. Mwaramutse Maria. Bayita Ave Maria ego. Nisengesho ryose? Oya sinaje nagize kano gato. Ariko nisengesho. Ego. Okay, murakoze cyane. Kugeza ubu ngubu niki kintu kiri muri Nicole tutagarutseho yumva yageza ku badukurikiye? Shinavuga iki? Ushaka kugira ubutumwa ugenera abahanzi abakunda umuziki muri rusange n'ibindi. Ego cyane. Icyambere no tumirira ugwaruka gukunda novuga umuco wacu. Kukunda ni kimwe mugabo kugiramwo na creativity. Kugira ukundisha umuntu iki uragerageza ukadekora ukagira akantu keza kugira umuntu abe atire. Ego. Turafise igituma ndababwiye gutyo nuko uri kurareba sinzi ko ngari ico kimwe ni wacu hari ama instrument ariko araba en voie de disparition. Nukuvuga tutagifisa abo batama canke abo bantu bakera babikora ico gicurangisho gishobora kuzimangana burundu nizo dusubire kuba dufise nka trace y'umuntu yoshobora kukivuza. Ego. Ikindi naco no kuvuga no batumirira gukunda umuco. Ikindi ca kabiri ku bahanzi no vuga ni vyiza bafise talent baririmba neza bafise ingabirano right good. Mugabo ndabasaba haraba tombera nkaje ngo babe ngo baje mu ishuri bavyige en profondeur ariko at least bamenye gusoma no kwandika. Gusoma no kwandika ni bimwe ndakunda kubivuga cyane. Abanyamuziki dufise langage yacu. Nka kujya mu ishuri umwana ikintu cambere batangura kumwigisha no gusoma no kwandika. Kugira azamenye kungena zosoma ibaruwa, azomenya kwiyandikira ikete, tu vois? De same no kuririmba. Nukuvuga mu muziki tugira natwe langage yacu. Nababwiye ko izi ndirimbo usanga zaranditswe n'abantu bitwa ngo ba Mozart ba Beethoven ugiye kuraba imyaka bavyandikiyemwo ni mu 1500 na ariko tuko turabisubiramwo ubu nuko bagize iki baravyanditse kandi ndashobora kubisoma. The same natwe abaririmbyi dufate twandika iyo muziki yacu. Iyo ushoboye gusoma no kwandika umenya kubika igihangano cawe, umenya kubika indirimbo zawe. Kumbure urazibika ukandika lo compositeur ni jewe ejo hazoza n'undi muntu azisubiremo muzukuruza wawe azovuga ati Ariel grand-père yari yaranditse indirimbo yitwa gutya na gutya ndayisubiyemo donc afise repère ntuzigera wibagiranwa fete. Kenshi nuko twavyita ngo ni by'abazungu ngo ni classique oya nta na gato. Ivyo bintu byo kumenya gusoma no kwandika ushobora gukominikana n'umuntu w'umunyamuziki mutumvikana ururimi ibi twavuze igifaransa n'icongereza kubera gusa uzi kwandika nawe azi kwandika uzi gusoma nawe azi gusoma ushobora kumwigisha no kucuraranga inanga atarurimi ukoresheje ariko ukoresheje rwa rurimi rwacu rw'umuziki niko novuga yego. Ni vyiza rero kumenya gusoma no kwandika nta ruhombo rurimo atari kubika ibihangano vy'umuntu canke kubika evre zawe urugashaka ukanazigirisha na competition mu yandi ma competition novuga nti yo hanze muri abo bazungu niki ego sinzi abagore mu muziki courage
hari vyinshi nuko tutabigiyeho ariko nka jewe personnellement nivuze ntivyari vyoroshe umuntu w'umukobwa gukora umuziki tutarabona agaciro cyangwa tutarabona ikivamwo muri bino bihe nyene umuntu agwana buri joro n'umurango byari bigoye kuri jewe hanyuma ikindi naco uretse kugorana mu kwiga hari uri expose uje imbere y'abantu benshi uraririmba usa neza haraba kwihendako tu vois ariko buri gihe namvuga ni je cyamfashije nama principe nihaye fise gahunda yo kuba professional hama kugira mbe professional ibintu ntegeza kubikora gutya hari ivyo nemerewe hari ivyo ntemerewe ukamenya ati jewe niba nemerewe iki niki nza gukora nta kindi cyo ku ruhande sino biroroshe cyane kudeviya novuga gutakaza inzira utihaye intumbero ariko iyo wihaye intumbero nubwo bigoye utarashika yego hari abagore mu muziki ubona babaye ibihangange hano mu Rwanda no mu Burundi wumva warekomanda cyangwa se wavuga ko abandi bashobora kubafataho icyitegererezo hano mu Rwanda ntabwo nzi cyane non plus no mu Burundi kuko abenshi nzi ntibabibandanije yego ntibabibandanije ngo mvuge nti ujya ni example nivyo ni example nziza mu gihe ciwe ariko atabibandanyije sinumva ko no mutanga akarorero abeshi nivyo nakubariye nti iyo utashoboye kugira ayo mahirwe yo kwiga canke ngo ugira amahirwe yo kuronka nk'umuntu aguproducer nk'umu manager akuja inyuma biragoye ko ushobora kubandanya kaya y'umuziki donc ni ubibikora nk'umu amateur harageraho bikatika complètement ugasanga ufise n'andi engagement ku ruhande bikakugora kubifatanya ndabyumva kugeza ugasanga barayishitse mu rugo ugasanga nk'uwo bubakanye ntibavyumva kumwe kandi urumva ko vyumvikana hako wosambura urabireka ibintu uri kurakora nta rupapuro bifitiye nta diplome bifitiye none uja kugwana n'uwo mwubakanye ushaka ikariko n'ubundi urabiheba ukakora ubundi buzima yego wowe izo challenges izo mbogamizi mu utazahura nazo yego izo maze guhura nazo si nkeya nizo nzomenya uko ndabimanaginga ikintu cyose no kwiga ni kugenza bukebuke yego oya navyo narize ariko ndakunda guseka twega ababizi banzi nkunda gutwega cyane si byo muri kamera yo ngaha gusa ikindi kibazo yakubazaga ntibijyanye n'umuziki kubonamo amaronko cyangwa se kubonamo income wowe ngo nturabigeraho ariko hari icyo witeguye kuzageraho kijyanye n'ibyo donc ubu turacatangura niho ngitanguriye YouTube channel yanje ubwa mbere narigisha mu mashuri atandukanye ariko ubu byarahagaze urumva umuntu aca yihangira imirimo nka kumwe mubivuga no kuvuga iki novuga nti buri muntu wese arafise ikintu Imana yamuhaye nk'ingabirano sivyo hari abantu usanga ingabirano yabo ari kuba aba designer hari abantu ingabirano yabo ari guhimba indirimbo nuba by example nko compose indirimbo niko novuga les artistes bari creative sinzi barafise akantu gashasha buri gihe bafise ikintu gishasha no kugira melody ni ikintu gishasha no kuvuga niba ushobora gucompose indirimbo yiwawe igakundwa n'abantu means you have something in you ushobora gupartage abandi kiri particulier nyine kiri kiwawe nyine nta wundi mugisangiye cy'umwihariko nk'ubu jewe igihe nashika ngaha nashitse icyambere ndondera akazi aho nja gukora ariko haje confinement niho nagiye kudekuvra vyinshi nari mfise muri jewe ubu ndiko ndabisangiza abandi no kuvuga n'abandi baririmbyi ndavyizera 100% yuko buri muririmbyi wese yicaye agatekana afise something new ashobora guhereza abantu niko novuga ego apana kwicara ngo urindire ngo opportunity izoze canke uzobone umu manager runaka aje ngo un ngo habe miracle haza umuntu aguproducer agira ikino banzugire pa yawe tangurugire pa yawe
sivyo hanyuma nka kujya ijambo ry'Imana rivuga ngo gira payi imwe izindi 99 Imana irazigukorera muri kugira iyo payi yawe ni ja kwerekana ico wewe uri capable de faire ico wewe ushoboye gukora hama ibisigaye Imana ikagenda igucira inzira bukebuke ego sinzi novuga ni nk'agatemo nyaciki wanje gatoya ni kuvuga naratanguye n'ivyo digisha natanguye nigisha ibintu byo kuririmba voice kwari ni navyo nigiye hanyuma après hazamwo icerekeye inanga papa wanje aravuza inanga ndavuga ni ifugo hari abantu hari abajene bubu batazi inanga icarico hari abakuriye hanze canka bavukiye hanze ni vyiza ko bamenya makuru y'inanga urumva undi musi bukenda ndavuga ni kandi no mu Rwanda hari inanga pourquoi pas kubaza makuru y'inanga be inanga bimeze gute ngaha mu Rwanda twiwacu bimeze gute mwiki wanyu bimeze gute tu vois hanyuma après uziko dufise n'ingoma ariko byatanguye ari iki ari kwigisha ijwi tekinike y'ijwi gusa nta kindi fisi tuva uko rero utangura akantu gato niki imiryango yindi igenda yigurura nkagenda nibuka nivyo bagiye baranyigisha mu Buganda ivyo nabasangije kumwe na bazungu baguma batubwira ati mufise ikintu gikomeye cyane twege abazungu tudafise twege ivyo wacu twarajeje kuvyiga namwe nimuzana ivyo wanyu tuvyige tubisome tuvyige natwe tumenye kubivuza aya instrument yanyu mugabo ni vyiza rero ko tuba twamenye iki gusoma no kwandika muziki. Really? Traditional? Tradition? Okay. Ikirundi. Okay. Akashare. Okay. Ikirundi. Rigana rigana cha 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 rirengo we rigana cha 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 rirengo we rigana tenda bakunda warirenga rigana tenda bakunda warirenga rigana ndabakunda iyo mutwenzi rigana ndabakunda iyo mutwenzi rigana rirenga rigana rigana cha 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 rirengo we rigana cha 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 rirengo we rigana. Bravo hanyuma ubwo buriya bishatse kuvuga iki muri makeya iyi ndirimbo umuntu yayiririmba habaye iki iririmba mwaryohewe iyo rirenga rigana abari izuba ariko rirenga ryigira ubwo rero bariko yibwiranye n'abakunzi ndabakunda iyo mutwenze ndabakunda iyo mutamba ndabakunda iyo uvuga nyine ibintu nyene wifuriza umuntu ukunda nyine n'umutsibo Kinyarwanda uzi kaka traditional wenda mu byo umaze kwigira ino Ikinyarwanda sico nahereye ko Burundi ndavuga ibijyanye na traditional yacu wenda hari nk'abahanzi wumva wenda babiririmbye amasamba ariko ntumbaze izina ryabo indirimbo baririmbye yo ndakunda Cecile shina tare hinda mama tare hinda mama tare hinda mama na I don't know. Turashishikariza n'abadukurikira ukanda like na subscribe ariko nanone nawe ufite ibikorwa byawe ushobora gutumira abadukunda n'abagukunda kubishakisha ndetse bakaba babigeraho ku ma social network. Yego cyane murakoze gose kuba mwantumiye namwe ku batanzi canke batazi ivyo nkora murashobora kunsanga kuri YouTube channel yanje yitwa Irakoze Nicole no kuri Instagram
na nimero zanje ndibaza ko baza kuzishiraho muze kuzibona naho batazishiraho murashaka kuzibona kuri YouTube channel yanje mugire subscribe na like nzamukoze urakoze cyane nawe murakoze gose nawe